Ku bantu bambaza ibintu vya immigration vy'amaviza vyo kuja aho bita i Burayi, no kuvuga ibihugu ukuyemwo Afrika na Asia, ndio novuga irya baja ukuyemwo za Dubai na za Afrika. Ivyo bintu bisaba ibintu bibiri mu ntango, bisaba ko ufise amafaranga azokushikanayo nayo azokora ayo makurse yose. Ica kabiri bica bisaba ko ukora research, ushakisha. Kubera iki? Buri gihugu Amerika, Canada, France, Netherlands, New Zealand, Australia bifise ico bita immigration policy, politike ya immigration, aho badetermine bati twebwe turashoboye kuronka visa yitwa uku na visa yitwa uku na visa yitwa kuriya. Kugira uyishobore uyironke nuko uba ufise requirements canke exigence, ibisabwa ibi nibi. Buri visa category biba vyanditswe, biri mu mategeko, biri muri kuri internet, ntiwirigura naja no kurondera amategeko. Ushobora kwenda kuri website yabo, ziba zifise website officielle ya gouvernement. Ntuje kuba advisors, ubu udanguriye kuri gouvernement, website ya gouvernement. New Zealand, Australia zirimo ijambo GOV à la fin canke GOVT. Hanyuma Canada umenga ni juste immigration.ca. N'ibindi bihugu mugabo uhakikishe kuri website ya gouvernement baca bakwereka type of visas, amavisa yose ashoboka n'ivyo bisabwa. Ico gihe ubonye ico kintu utagifise ntiwirigurana, uranagerageza. Ubonye nk'akarorero dufate nka investor visa, ko bafise visa y'umu investisseur canke mu business person, bakuvuga ati dusaba $1 miliyoni. Utawufise urumva aho uca utashoboye kuronka aho uca urivanyemo. Nimba bavuga nk'akarero ko bashaba work visa de travail, mugabo bagasaba ko uba ufise akazi, urumva ico gihe utararonka akazi, iyo ntiwiriguragorana. Mugabo vyose biba vyanditse. Donc intambwe ya mbere wewe wohitamo igihugu ushaka kujamo ni ikihe. Ivyo bisaba recherche, nta muntu guhitiramo. Hanyuma umaze kukironka, amavisa ashoboka nayahe. Muri ayo rero nakubwiye iyikwaze cyane ni visa de visiteur, niyo imeze nk'iyoroshe kuronka, mugabo nayo ntibayorosha cyane gose. Mugabo ikibazo cyo wibaza umaze gushika yumva niyo ni temporaire, no shito bica bigenda gute. Haravuga ngo bacagenda bideclare. Je ivyo ntavyo noshigikira, ntavyo novuga koko, ntavyo nzi, narigeze kubitekereza cyangwa kuvyumvira ko sanga biragoye ko bashobora kugusubiza inyuma, kushobora kudashika ko, kandi ivyo bihugu birazi yuko uri kusaba visa ngo uje kwideclara, iyo visa shaka kutayiguha cyangwa iguhaye bakaguhaga kuri aeroport. Ivyo birashoboka. Rero ntanguze kuvuga ko igisigaye ni ukuvuga uti nshitseyo kuri visitation ndondera akazi, nayo ugatohoza. Hari ibihugu uri kuri visitor visa utarekure kurondera akazi, utarekure gukora akazi, kandi atamukoresha guha akazi kukazi yuko bimufata igihe kugira ngo bakuronderere work visa. Ivyo nabyo nyene ukabitohoza, ukamenya none visa iheze cyenda bigenza gute, ntararonka ako kazi nk'akarorero. Ivyo ugatohoza. Ako nakazi kiwawe, kumbura umuntu yo gufasha, mugabo nakazi kiwawe nta muntu uvuga ngo mfashe ibi wicaye aho, ntibishoboka. Okay. Hanyuma ikindi iyindi visa navutangwe visitor ya visiteur, iyindi visa ni work visa, visa kurondera akazi. Visa kurondera akazi naho nyene nukuraba muri ico gihugu hariho gihe bataguha visa udafise akazi. Ibindi bihugu gasanga ntibashobora kuguha akazi udafise visa, gasanga ni ico bita catch 22, chicken and egg. Inkoko ni gini gicatanguye, mbega ntangura kurana visa, ntangura gasanga biraziritse, ntivyoroshe. Ano kushakisha nawe ukabiraba, habihugu bishobora kuba bishoboka, ibindi bidashoboka. Je nta kuntu menya ibihugu vyose. Okay, nibishoboka ko nshobora kumenya ibihugu byose, mugabo bavyanditse bati Canada iri kirondera abantu bakora muri ferme, c'est pas Australia beko birondera umuntu, abantu ba docteur. Ibintu nk'ivyo ukarondera kuri internet, kuri website yabo, ama YouTube channels menshi abahari ariko aravuga kuri ivyo bihugu. Iyindi visa zishoboka n'intu vy'amafamiye, yaba ari umuntu mugize mariage canke family reunification familiale. Mugabe ivyo navyo bisaba ko uba ufise famille muri ico gihugu, canke umugore canke umugabo, canke ushobora kuzomuronkayo. Ico gihe muca mubikorana n'iyo famille. Je ntacyo na kimwe no bivuga ko famille iwo muwazo ati wewe ko tuvukana hiyo hariho family unification ishoboka, canke family visa of sort. Ivyo mu bivugana n'iyo famille ufise, mudafise famille yumva iyo ntikuraba. Iyindi ni business, ntariyo no kugenda avugana za ko atabarundi benshi bafise amafaranga, dimwe abarundi bari afise mugabo abandi abangaha kuri channel za ko mutaraba millionaire. Iyo business nawe kugenda avuga. Iya nyuma ndayihereje ko kubera umenga iri ufise amafaranga atari menshi nkayo business, mugabo atari make kandi student visa. Ibihugu vyinshi hari usanga vyuguruye ko umuntu ashobora kuja kwigayo, hanyuma ushitseyo
boje ibintu vyo kwideklara sindamenya ingene bigenda mugabo ikintu ushobora gukora ushobora guca usaba akazi uhejeje ishure hari n'ibihugu kwanza uhejeje kwiga sero ivyigwa wize bacaguha work visa ukarondera akazi ukaronse buhoro buhoro ukazoronka permanent residence. Ayo maviza niyo abashinwa n'abahindi kenshi bakoresha kubera bafite amafaranga menshi cyane. Hari n'amabanki mu Buhindi abaha amafaranga y'ingurane bakagenda bakiga baje kwiga bacaronka akazi bagaca bishura ya mabanki yabo. Student visa wogira iyo investigation canke visa d'étude mugabo nanyine ukaraba kugiye mu gihugu gifise iyo nzira yuguruye kuronka akazi inzira yuguruye kuronka residence sino n'ubundi ugiye kwiga ushobora gusanga ushomereye canke bagaca bagusubiza inyuma. Nibaza ubona nk'ibihugu vyinshi abantu baja kwiga mu Burusiya, Europe de l'Est n'ibindi za Chine baragenda bakiga nyuma bakagaruka kuri akumbure atanzira yo guca ugumayo ihari. Bon mugabo zihari uriyo kame muramenya ibiriko biraba kumburushoye guca urongora cyangwa korongwa n'umuntu waho I don't know ariko nizo visa zishoboka mu sanzo kandi biranditse umuntu kuvuga ngo nakura muzi ntibikora ashobora kugufasha kurondera information n'ibiki mugabo nta bintu vy'ikinywabi nta bintu vy'igiturire nta bintu vyo guca inyuma y'amategeko babe hari unakina inyuma y'amategeko bagufata ashobora gusubiza inyuma urako na Trump yarikasuza inyuma abantu benshi. Voilà, nico nashaka kuvuga ku bintu vy'iviza pe ntimusuye kumbaza ngo mbega ja kuri internet ukore research wenyene yakona akazi kiwawe yikurondera ukaba udashoboye kwirondera iyo information kuri internet omwe somerma chance are kumbure vyo kugora gushika kiretse uronse umuntu wo muri famille bigufashamo. Hanyuma uri mu gihugu nka South Africa kirimwo aba consultants narabivuze rondera mu consultant w'umizigirwa umubaze ko afise ububasha gukora nka New Zealand, Australia, Canada n'ibiki kenshi na kenshi ngo bari registered urabikora umuntu w'umizigirwa hanyuma umusabe free consultation cyangwa muri amaranda majana ngahe hanyuma akubwire arakuraba ko uri qualified ko ushobora kugenda utari qualified abikubwira. Voilà, nico nashaka kuvuga ku bintu vy'amaviza mu by'ukuri donc ari divers ibihugu vyinshi bifise amaviza atandukanye we bivanye n'icuri cyo ushobora gusanga ufise visa yo qualifying amo muri France mugabo uto qualify muri Germany ako nakazi kiwa kugukora ntabwo je mfise umwanya wo gukora ibintu nk'ivyo ni vyinshi cyane. Sawa mugira umunsi mwiza, bye bye.